bakunzi ba B-Info namwe umuryango munini wa B-Info Plus ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza natwe turaho turashima kabisa ariko kandi twihanganire kandi mutubabarire kubera ko ku munsi w'ejo ntabwo byakunze ko tubashikirize inkuru kuri kwamye no kuri uyu munsi nyine murabona ko ninjiye muri studio nteba cyane ni kubera yuko nari nafatiriwe na bimwe n'ibindi ngira ngo musanga mubizi yuko bigora abagabo ariko rero ndaje muri studio dukore ikiganiro kigufi cyane ariko kigwiriyemwo ibintu byinshi turaza kurabira hamwe umuriro wadutse mu Rwanda baravuga ngo ni mu Burundi gusanga imiriro iguma yadukiza ahatandukanye no mu Rwanda turabona ahantu kabisa umuriro wadutse uraturira amahinguriro donc tuza kubizamwo mwido nido reka tuze no kurabira hamwe kandi intambara zabereye hariya muri Kipupu kuva vendredi no ku munsi w'ejo duce tugaruka kandi turabire hamwe intambara magingo aya ziriko zirabera hajya mu misozi miremire aho bita Bukunji ni intambara bivuga ko ziko zerekeza muri Mikenge centre reka rero mu nkunde mwego mutkurikirana mutaragira sabone mubikore kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa B-Info ndetse na B-Info Plus ariko kandi niba wakunze kino kiganiro cyacu ugire like ntacyo twaye ugire like nyuma yo kugira like uce ugisangiza abagenzi bawe reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro kugira ngo turabire hamwe ibi hamwe n'ibindi inza kubashikiriza muri kino kiganiro kigufi nabateguriye ni kiganiro gikubiyemo ibintu byinshi nkuko nabibabwiye imbere ya byose mu nkundire cishe ino reresi y'amasegonde make cyane y'amasegonde make cyane ni mwirabe iyi reresi uku niko byari byifashe akari gato cyane akahise gato nashoboye gufata uku niko byari byifashe ubwo mama Africa yaraganutse hano mu gihugu azanye ubushimwe bubiri yari yagiye gutora yari yagiye kwakira ngira ngo mwabonye yuko abarundi isinzi mu mwambaro mwiza n'akanyamuneza bari bagiye kumwakira baragiye kwakira mama Burundi ndetse magingo naya bamwe n'abandi munezero acabasya ibirori biracabandana ngira ngo murabona ko ubushimwe yabushikirije na papa Africa nuko byari byifashe ntabwo ndi butebe ngaha kubera ko nababwiye ko ndabaganiriza ibintu byinshi muri uyu mwanya muto cyane muri studio reka rero turabe mbere yuko tuza kuraba muri bimwe nababwira duce gato kuri iyi reresi nawe nyene ndifuza ko tuyiraba ko iyi reresi hamanze kugira ico ndayivuga ko mumbabarire munize amatwi n'amaso General Makenga General Sultani Makenga na coordinateur Kone Nanga waliniambia niwaambie hivi ngo bamutumye babwire ngo kama wanawatangazia ngo barabamenyesheje ko ya vita Minembwe babatangarije imperuka y'intambara muri Minembwe ahantu muhumve wanasema kwamba bavuze ngo damu ya watoto wa Minembwe ukuva abana mu Minembwe ambayo ilimwangika hapa ngo amaraso y'abasesikiye muri Minembwe arahagije ahantu hawatakubali tena ngo ntibazokwemera kandi adui umwansi alifika hapa kongera kuhashika akakambukunyu nk'abantu lakini hakuingia Minembwe ngo ariko ngo ntiyigeze yinjira muri Minembwe ibi murabyumva koko huyo adui ngo uwo mwasi ntiyigeze yinjira muri Minembwe mumbabarire gato aha hantu ngico ndahavuze ngo Corneille Nanga hamwe na Sultani Makenga bamutumye
atangarize abanyaminembwe yuko intambara muri Minembwe iheze, ngo amaraso y'abana bo muri Minembwe yahasesekeye ngo ntazokongera guseseka ukundi. Aca yongera n'ijambo ngo umwansi ngo ntazongera kandi gushika muri Minembwe. Aca arivuguruza ngo umwansi nta nubwo yigeze agera muri Minembwe. Muranyumvira aba bantu? Muranyumvira ivyabo? Nimba umwansi wabo atigeze yinjira muri Minembwe, amaraso y'abanyaminembwe yasheshwe nande? Munkundire muze kumfasha muri commentaire. Ubundi jewe ngira ngo mfise gutabara bukeye. Avuze ngo umwansi ntiyigeze ahonyoza ikirenge muri Minembwe, ariko yatanguye avuga ngo Sultani Makenga na Corneille Nangaa ngo ntibazigera bemera kandi ko amaraso y'abana bo muri Minembwe aseseka, ngo bamutumye abatangarize ko intambara iheze. None aya maraso y'abanyaminembwe yasheshwe nande? Reka duheze iyi video tuyiheze twumve ivyo abandanya avuga. Mbana tubwire. Unajua kuna watu ambao Mungu aliwatosha. Hari abantu Imana yakuye muri Egiputa. Egypt. Bakora muri Egiputa. Wakabeba Kanani, lakini walifika ku mlango ngibatwara Kanani. Ngo barageze Kanani mbwa ngo ntibayinjiyemo. Ariko murumva tunawaambia ngo barashitse Kanani ariko ntibayinjiyemo. Lakini hawakuingia Minembwe. Hao adui tunawaambia ngo base babwiye Minembwe lakini hawakuingia Minembwe. Akakanya bali bagiye amaborogo yafande ngabo ambao ni jeshi ambayo inakuwa ya muungano ya watu ambao wanatoka kila mahali, bava impande zose bandanya, wanatoka Masisi, wanatoka Ruchuru, wanatoka Bukavu, bandanya tubwira, wanatoka hata Lubero na wengine wanatoka hapa Minembwe. Walijiunga pamoja ili waambie adui kwamba ingawaje fasi ambapo anatoka na unajua fasi ambapo adui anatoka. Bo ibi ntabwo ibyo nanyine kumva nibijya by'intango kumbure kubera ko ndagenda bivugiramwo. Sinzi ko mwabyumvise neza, mumbabarire ndagatanguze sinzi akavugiremwo hama ndogira commentaire mu nyuma nce nebandana iziganiro cyanje. General Makenga Sultani na coordinateur Corneille Nangaa waliniambia niwaambie hivi kama wanawatangazia mwisho ya vita Minembwe. Nakumye mashi bara babatangarije ngo intambara yaheze muri Minembwe. Wanasema kwamba damu ya watoto wa Minembwe ambayo ilimwangika hapa inatosha, na hawatakubali tena adui ambaye alifika hapa na ambaye aliona Minembwe lakini hakuingia Minembwe. Baramuzomereye huyo adui hatafika tena. So reka ngarukirize ngaha ngira ngo mwumvise ingene nawe nyine ubwiwe bimucanga ngo umwansi yageze muri Minembwe abona Minembwe mugabo ntiyayinjiramwo ngo ntazoyigaruka mukundi. Wewe wogaruka ahantu utashize. So aha ntabwo nje kuhateba cyane, ni mu nkundire ahubwo ince mbandanya kuri inkuru nerekana ku rundi ruhande naho bavuga gute. Leta ya Kongo ibicishije mu gisirikare cyayo
FARDC nayo yashize hanze ibikoresho rutura, ibikoresho bikomeye cyane, ibikoresho bikakaye baje kugira ngo bashobore gutuza inyeshamba zatwimareho RDF na M23 hariya muri Minembwe. Ngira ngo bamwe n'abandi mwabibonye ku mareresi atandukanye, nibigwanisho mu by'ukuri byaje bazanye kwifasha kugira ngo bashobore kuza barakorora indege cyane cyane zimwe zitagira abapilote igihugu cy'Ubufaransa cyashoboye guhereza u Rwanda. Ku munsi wa vendredi barashoboye gukorora indege zitatu, bien sûr drone zitatu z'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo samedi barashoboye gukorora izindi drone zibiri. Uyu munsi naho ku makuru mfise aramaze gukoroka iyindi drone imwe mu ntambara ziriko zirabera hajya mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Mwenga. Aha rero umuntu aca yibaza nti aya majambo zino nyeshamba ziriko ziravuga zishimirije iki? Ko ziyavuga ziyahagazeko, ziyavuga zifitiye confidence. Ni giki gituma baririmba ko Minembwe ata musirikare wa FARDC azongera kuhahonyoza ikirenge? Nubwo bavuga ngo ntawahonyoye nako. Ni giki kivuga gituma bavuga ko ata musirikare wa Wazalendo cyangwa wa FDNB azokongera kuhahonyoza ikirenge? Nubwo bavuga ko batigeze kuhahonyoza ikirenge. Kumbure bavuga ngo agatu gatekeye gatera amatsiko, reka tubihe umwanya. Yamara kwigenekerezo rya 15 niyo tariki abantu benshi bacungiyeko, niyo tariki abantu benshi bateze kuraba nimba koko Amerika izohagararira ijambo yavuze, nimba Amerika izoshira mu ngiro ivyo yavuze, mu gihe Kagame atokura abasirikare n'imigwi y'iterabwoba yiwe hano mu burasirazuba bwa Kongo. Aha ntabwo nza kuhateba cyane, kumbure ndaza kuhagaruka mu kindi kiganiro cyo hanyuma cikiriraho nza gukora mu masaha y'ijoro. Tubandanirize inkuru yacu hano muri territoire ya Mwenga, neza na neza secteur Itombwe, aha mu gace ka Kipupu. Vendredi harabaye intambara zitari zoroshe, naraye batangarije aho nababwiye ko Kipupu vendredi yaraye mu maboko ya coalition yatwimareho RDF, M23 ndetse na za FNL yanze bamema bari kubafatanya na Red Tabara. Nibo bashoboye kurarana kano gace ka Kipupu ko muri secteur ya Itombwe, territoire ya Mwenga, inyuma y'intambara zitari zoroshe, aho coalition ya FARDC yahisemwo gukora repli tactique. Ariko bukeye ku munsi umwe gusa, nta n'amasaha 28 bahamaze, coalition ya FARDC yaciye ikora contre attaque, nayo iza kuma offensive y'ikimesha amabombe menshi, amasasi nkoni nini na ntonto, birangira birukanye zino nyeshamba. Ejo ku munsi wa samedi hano muri Kipupu iba isubiye mu maboko ya coalition ya FARDC. Ngira ngo abari mu group WhatsApp yacu mwabonye amafoto ya bamwe mu nyeshamba zagwe hariya muri Kipupu. Harimo abasirikare ba Kagame, harimo ndetse n'abanyamurenge bo muri twimareho mu mareresi nabahaye n'amafoto yabaguye mu ntambara zabereye hajya muri Kipupu ku munsi wejo. Ntabwo ibintu byari byoroshe kubera ko igisirikare cy'u Rwanda cyari cyamaze kubona ko Kipupu cyayigaruriye, gica akirijajara, kibaza yuko coalition FARDC yahevye yataye yomotse, ntibamenya ko bagiye kwitegura kugira ngo babazindukiremo na contre offensive. Nibyo byabaye rero, aho igisirikare ca Sultan Makenga hamwe na Kagame Paul batakarije abasirikare batari bake, kandi harimwo n'abaofisiye nk'uko mwagiye mubibona ku mareresi twagiye turabashikiriza. Kuri uyu munsi naho intambara ziriko zirabera mu gace bita Bukunji na gace kari hafi ya Mwenga nako ya Mikenge,
ya Mikenge Centre niho Wazalendo batanguje intambara hano muri Bukunji. Wazalendo yatanguje intambara yerekeza muri Mikenge Centre. Kumbure ndaza kugaruka muri mu kindi kiganiro bashikiza cikibiriraho ndababwira ama resultat y'ibyabereye hano muri Bukunji, aho Wazalendo ariyo yagavye ibitero ibigaba ku gisirikare cha Sultani Makenga hamwe na Paul Kagame ndetse na Sematama, Colonel Sematama asanzwe arongoye coalition ya Twimareho hariya muri Minembwe. Nababwiye ko ikiganiro cyacu kitaza kuba kinini cyane gose, ariko rero umunkundire turabire hamwe mu gihugu cy'u Rwanda hariko havugwa amaki. Mwabantu mwe nakunze kubabwira nti inkoni yakubise mukeba utayirengeje urugo nawe iragukubita. Uyu numugani w'ikirundi, kumbure nuko impamvu atari zimwe, ariko turiko turabona no mu Rwanda umuriro wadutse kandi ibyatumye havugwa amajambo menshi, nubwo bari bagerageje iyi nkuru kuyigira ibanga. Iyi nkuru bagerageje kuyinyegeza ntisakare, mugabo nta wuhisha umwotsi inzu iri kirasha. Uwo mugani bari bawibagiye. Ikinyamakuru cyitwa BTN TV cagize ico kivuga kuri iyi nkuru, aho cavuze ngo polisi y'u Rwanda yatangaje ko inkongi ikomeye y'umuriro yibasiye inyubako yitwa Zara Investment iri mu cyanya cyahariwe inganda cya Masoro ikoreramo ibigo by'ubucuruzi birimwo Masaka Farm Factory, Eteje Agri Input Ltd n'ububiko bw'abashinwa basanzwe babikamwo rikeri n'ibisuguti. Aha hose kabisa inkongi y'umuriro, urubega kabisa rwadutse rurahaturira. Aha ni mu Rwanda kwa Kagame. Aha ibi byabaye ni mu Rwanda kwa Kagame. Sinzi ko za ndege zapfuye, zimwe bavuga ko zica zihutira kuzimya, ntawamenya. Sinzi ko atakizimya moto bafise, ntabyo nzi. Twebwe barabidutuka, twarihoreye. None nabo vipi? Nta kizimya moto bagira Kigali? Byagenze gute? Yambaye kopitera azimya vipi? Mwabuze benzene muzisukamwe? Hasi ndahateba. So reka rero ndabashimire mwebwe mwabanye nanje muri iyi nkuru. Kumbure dure muri commentaire umwe wese agire ico avuze kuri amapoint yose nagenda avuga. Ndazi ko nawe ntabwo uza kubura nimuza kugira ico uvuze ko. Mukomeze kugira aho muba mubahwe, ubwo tuza kongera mu bindi biganiro. Ciao ciao.